ego bati ntiwigeze uhemuka mu bantu wamanye iteka n'ibanga. Turi 17h06 mu Burundi, 16h06 amasaha yo mu Bufaransa, mu Bubirigi, Hollande, aho abarundi hose bahunze. Je pense 17h aussi mu Rwanda, 18h mu Bugande no muri Kenya, tusa barundi mwese aho muri ndabahaye ikaze, karibu cane. Tubane mu kiganiro tuza kuba turi kumwe na Francis, wono kwita mwene wacu Francis, tuzi cane kuva kera cane. Bon, Francis, sinzi ko ari wewe ufise iyo compte ya FPI, ya Fraternité pour des Patriotes. Nije ndayifise. Oh, okay. Ya indi ya Francis Rohero wayihevye. Oya. Nukuca kozanya, pardon. Niyo tugitangura, ego. Landry, sinzi kunyumva. Landry ninteretse nakurungikiye demande yo gukosta kugira umfashe kujera umwanya. Urabizi ko rimwe na rimwe abarundi bitugora kurespekta za 4 minutes twihaye zisigaye ziri hypothétique. Peut-être pour être réaliste, abantu ngira turaza kubabwira 6 minutes, nawe ntungira baraza kuzirespekta. Tout en espérant ko baza gurespekta izo 6 minutes. Ego, donc Francis, wari watubwiye uti abantu uzokwishura les questions zanditswe hakiri kare kurusha les questions novuga gute ziza kupoze. Tuza kubanza kwishura ama question yanditswe imbere yo kwishura ama question abantu baza kubaza directement. Kuba ariko baratwumviriza bakunda kupoza ama question menshi, barakunda kumpora ko ntumira abapoliticiens b'abarundi. Kuba ariko baratwumviriza mu nyumve neza, sivyo? Icambere na mbere Uburundi n'ubwa twese. Ivyo bintu si Francis yantumye kubivuga, twumvikane neza. Ni ibintu je nemera. Uburundi n'ubwa twese. Mwumvise ntumiye Francis canke ntumiye Gwasa canke ntumiye Alexis Nduhije canke uwundi muntu wari we wese, tant que ari umurundi nkawe ariko akora politique y'abarundi, mureke kuza muri gira nk'abantu bababaye kuba twatumiye umuntu ariko akora ku kintu gifise impact ku buzima bw'igihugu. Twoba dusara mu mutwe mu gihe notumira umuntu ata impact nimwe afise ku buzima bw'igihugu. Aho niwo uvuga uti kubera ko uwo muntu wamutumiye. Ariko ntumiye umuntu afise impact ku buzima bw'igihugu, afise influence mu mitwe y'abantu, s'il vous plaît. Bon, ndibaza ko twumvikanye kuri ico kintu. So, Landry, nakurungikiye ko host. Mwiriwe Reynolds, sindayibona naje tumuspeaka ngasa. Okay, nibaza ko ari bya bindi nyene vya misi yose byo gutangura space ukoresheje telefone hanyuma ukacurinda kuja kuri laptop. Okay naco. Reka dutangure dusome ama question ya mbere ku bwa Francis, umwanya ariko arayishura ce niruka kuri laptop. Donc izambere Francis, question zambere zari zubakiye ngo ukuntu ngo wagiye muri CNDD-FDD kera ngo yica abantu nibiki esko warahuza n'uwo mugambi wa CNDD-FDD wo kwica abantu babarisha amazira ntoki, wariyo muri CNDD-FDD ryari, wayivuyemo ryari, ni igiki catumye uyivamwo, ni igiki catumye uyijamwo, esko warabahanura basuti kwica nifo? Ego, karibu cane. Mwaramutse neza Reynolds. Mwaramutse Francis. Hama mu kiganiro abantu ndaza kubabwira aussi ukuntu ndakuzi, tuzinanye en privé. Je ndakuzi nk'umuntu CNDD iriko iragupersécuta bien avant les manifestations. Nivyo abantu batazi. Sinzi ko iyo episode uza gushaka ko tuyivuga ko canke ko ari kinyegezwa. Mugabo ku bantu batazi Francis, jewe mu kiganiro ndaza kuronka umwanya wo kuyugurura. Ndamuzi personnellement. Naho ntari mu muhari wiwe ariko vraiment ndamushigikiye. Yego, nuko. Karibu mon frère. Urakoze. Nibaza ko atakibazo kitovugwa ivyo naciyemwo, nta na kimwe kiri ikizira. Nk'umurundi rero ndarekuriwe kandi ndategerezwa kuvyishura mu gihe hogira uwo vyo babibakiye.
na cane cane yuko jewe nabo mu mugwi turi kumwe dufise intumbero yo kwifuza kurongora iki gihugu no kukigira neza. Rero ivyo ntitwoshobora kuvyifuza ngo twanke kugira ico tubwiye abarundi ku bintu vyose bituraba mu buzima bwacu n'ivyo turimo. Nibaza rero yuko umuntu wese yo kwifuza kukimbaza ko ico ari cyo cyose ndategerezwa kukimwishura kandi navyiteguriye. Hama nkuko bivuze nabanza nk'intangamarara kwibutsa abantu si ubwa mbere mu Burundi habaye umugambwe. Twebwe ubu twaragize umugambwe. Twawugize kubera iki? Hariho aho twaciye. Jewe kuva nkiva mu migambwe nigeze kubamwo bijanye n'ivyo nipfuje gushaka gushikako, narasanze ko hariho intambamyi ingene imigambwe mu Burundi ikoze, ingene ibayeho. Hanyuma bituma ubwo nyene numva yuko hakwiye kuba inyigisho muri politike. Nukuvuga ko mu Burundi jewe nasanze umenga imigambwe ni imigwi abantu bagira kugira ngo barondere gushika ku kintu kibashavuje bakugikureho barabe ingene baca kukikurikira. Ivyo rero kenshi ngasanga umengo biba mu mwanya muto, abantu bipfuza cane gutembagaza ubutegetsi buhari gusumba kwiyumvira ico bagira bahindure ico baciza. Rimwe na rimwe rero ugasanga abaje kubuhindura mbere bagize ibiruta mu bubi kubera batigeze bavyitegurira. Nico gituma nafashe umwanya munini nyamvuga nti ngomba kuba nk'uwigenga. Kuva mu 2006 mvuga nti reka twigenga, abantu bigenge babanze biyumvire ingene igihugu cabo comera imbere yo kuduza ishavu. Mu bintu rero tuza kuganira byinshi, nza kugaruka kwishavu tuba dufise kenshi, washaka ndarihera ko kuva mu gihe cyo kwikukira ni kuki dufise ishavu. Ni kuki rimwe na rimwe nko mu bibazo bambajije usanga bavuga ngo tubanze tujame, ngo tubanze ngo dukureho inabi, ngo ibisigara ngo tuzovyiyumvira hanyuma. Ico nico nshaka kuza kugaruka ko cyane. Ikigira kabiri ndaza kuvuga cyane mu bintu nza kwishura n'abantu, kuvuga ico nita umutima w'uburongozi, igituma nshaka ko abantu baduza umutima w'uburongozi imbere yo kwipfuza kurongora ibihugu byabo. Nifuza ni kuduza umutima w'uburongozi. Igihe tutogira uwo mutima w'uburongozi, ni kuki dushaka ko bagira nabi bavaho mu gihe natwe dushobora kugira nabi cyo kimwe. Ivyo rero ndabibona mu bintu bivugwa kenshi, abantu mengo bashaka ko haza abantu b'impambazi. Umengo turi mu kurondera muri iki gihugu umuntu yoza afise ibiguvu byinshi, yoza afise amakari menshi, yotuma dukuraho igihe cyose bibi. None burya abantu b'amakari bashobora gukuraho ibibi, ubwo bobo ntibo baca bazana ibindi. Ivyo ndaza kuvyerekana muri bimwe nza gucamwo nk'akahise k'igihugu cacu kugira ntahuza abantu igituma no munsi tudakwiye amakari cyane. Rero FPI nk'umugambwe ni umugambwe nk'iyindi. Nk'ivyiyumviro si ubwa mbere abarundi biyumvira, si ubwa mbere abantu bumva umuntu ariko aravuga politike. Mugabo ico bakirushije nuko nshaka yuko guca bugufi bibi nyishu gusumba kwibaza ko abantu bibaza yuko guca bugufi ari babifatanya nk'ubwoba. Ndamaze kubona abantu benshi bavuga bati mbega Francis kuri Burundi kubera ko umengo ngo ntiwagiriza umugambo uri ku butegetsi, ngo ntuvuge ngo uri kurakora. Cyo kimwe nka jewe uno munsi mu myaka ngeze ko sindigera mfite ico nagiriza intwaro ya cami yashise 1966, nkuko ntarigera mvuga mu gahogo kanje ngo nagirize intwaro ya Republika ya mbere canke ya kabiri canke ya gatatu, nkuko ntarigera nagiriza Frodebu, n'ubu ntarigera nagiriza CNDD, kuko nibaza ko mu Burundi umuntu burya duhica afise. Rero kuja mu buzima twibaza yuko nk'umukaratusi turindira kuronka kw'imicungwe, tukibaza ko igiti civoka tukirondera kw'indimu, kenshi ivyo bintu nivyo tubamo. Dushaka ko abantu batwara baduha ivyo badafise batigeze barima. Nico bituma nibaza ntitwaza kuganira neza. Nkaba nashaka gushimira kuri ikiganiro wateguye, na cane integerezwa no kwakirana umutima w'iteka. Umuntu wese aza kumbaza naho yoba atavyumva nkuko ndavyumva, ndita ku rutare kugira ngo dushobore kuvyumvikana, kuko ikiriko kirambiza jewe sa mezi 2 canke 3 y'imbere, ni imyaka 50 iri imbere, aho mbona abana bariko baravuka nibaza mbega bazoshikana imyaka 50 bameze nkuko twabaye. Ngici ico jewe ndiko ndimvira muri politike. Mbega mu myaka 100 Uburundi bwo babumeze ukunyene, tukivuga ingorane z'abato n'abatutsi, tukivuga ingorane z'imigambwe, atanumwe avuga ivy'amazi y'abantu bo kunywa, atanumwe avuga ivy'akazi k'abantu, kugeza naho imigambwe ivuga ngo nta kazi kakibaho
ngo abantu nibimenye ngivyo ivyo nshaka ko tuganira kandi ivyo nibaza ko bidufitiye akamaro kuruta Okay, Francis, muranyumva? Cyane gose ndabumva. Ego, merci. Umuntu wa mbere yapojeje question tugitangura kwanonsa kuzoronka en tout cas kuzotwakira tukagupoza question ariyo yose aduciye mu mutwe. Ni Diane Kaneza yabajije ati kubera iki uri mouvement ikora ibujumbura muri opposition CNDD itagutera ko induru nka SNL wanashaka ntibakugarire nka MSD genre kubera ko menga wewe ni sawa nabo kubera iki batagutoteza. Question ya kabiri muri opposition iki muri iyi dernier mandat ya CNDD-FDD. Question yiwe ya gatatu, j'ai partagé toutes ces questions ku bantu bariko baribaza ndiko ndabikura, je les ai partagées muraza kubibona ngaho hejuru kuri space. Question yiwe ya gatatu, ni giki utuma wibaza ko bagutora ubu urushize umugambwe kuri ubutegetsi abazogukurikira i Burundi uzobaproteja. Bon, nibaza ko avuga ati est-ce que aba bantu uri kuratumira ko bagusuiva umunsi CNDD-FDD yatanguye kubakerera urafise inguvu zo kubaproteja? Non, sinzi ni naba nihenze araza kuduga, mais ça c'est la question 3 sinzi ko nayisomye neza. Ya kane, tu es prêt à une coalition des partis d'opposition kugira birukane CNDD-FDD. Ya gatanu, que penses-tu de la guerre au Congo et le Burundi devrait-il s'en mêler? Ati pour le moment ni ivyo, bon weekend. Donc izo ni question za Diane Kaneza, reka turindire uzishure cenda gupoza ma question ya Optimiste Birori hamwe na je pense Satoshi n'abandi bose qui ont répondu kijya gihe tuvuga kubijanye n'ikiganiro. Merci beaucoup. Urakoze cyane. Ndabona agomba gushimira kwanza Diane kuko naje ndakunda gusoma ivyo yandika nakanyamuneza ko nashobora kuza nanje tukumvikana. Ati ni kuki jewe umugambo uri kubitegeka tutantera induru. Ubwa mbere kiretse yuko jewe ntamenyereye nanje kuvuza induru iyo banteye induru ntibivuga yuko je ntaragira ingorane mu bintu ndimo ubu mu Burundi. Ndamaze guca mu ngorane zitandukanye kandi hari ababizizi. N'ubu unye byarashitse nkazigira mugabo ndafise ubundi buryo jewe nkosora bimwe mu bishobora kunshikira. Hariho n'abantu turi kumwe bamaze kuzigira mugabo ndafise ubundi buryo bw'ingene nize uburyo bwo guca bugufi kugira ngo ishobore gukosora bimwe. Murambabarira mugabo ntibivuze yuko ivyo abandi ibishikiye abandi bitonshikira. Ubwa mbere nagira ndakwibutse yuko iyo abantu bari mu Burundi ico kibazo ca Diane nshaka kukibaza mu bihe bitandukanye. Kuva umugambo uri ku butegetsi uje ngaha mu Burundi gutwara mu 2005 umuntu wa mbere mu banyapolitike yatanguye kuva ngaha anyi agahunga muramuzi ni Nyangoma Leonard. Mbega igihe yagenda abandi bose baciye bagenda. Mbega igihe yagenda abasigaye ngaha anyi baciye bacika les complices b'ubutegetsi. Hariho amaradiyo asanzwe avuga murayazi, hariho abandi banyapolitike kandi bavuga. Mbega ko we byamushikiye mu 2006 abandi bakiri ngaha bivuga yuko abo bandi bari bakorana n'ubutegetsi. Mu nyuma twarabonye abantu bari mu mugambwe FNL batarataha bagize ingorane muri iki gihugu birashika mbere bamwe baricwa. Mbega mu mwaka wakurikiye mu 2008 ko mukuru wabo yaciye ataha i Burundi byavuga ko we ari complice ko yataha abandi bahejeje guhunga. Mu 2010 harabaye amatora mu Burundi uko yabaye muravyibuka hariho abashoboye guhunga igihugu n'abagumye ngaha. Mbega bagumye ngaha bica vyitwa ko bari complice n'ibiriko biraba mu gihugu bari complice n'ubutegetsi. Mu 2015 hoho muravyibuka ivyabaye ntivyoroshe cyane. Abantu benshi byaratumye bahunga n'amaradiyo araturirwa mbere bamwe baragenda. Mbega bivuga ko abantu twagumye ngaha twari complice. Uno munsi kuba jewe nkiri ngaha bigashika nkuko bivuze akaba tawurankora ko wankubite bivuga ko ndi complice kuko abandi bagiye. Mu gihugu hazokwama hariho abashobora kugira ingorane bakagenda n'abandi bashobora kurinda mu mwanya batarashikirwa bakabandanya bakora. N'uyu mugambo uri ku butegetsi muravyibuka bamwe muri bo barahunze
bava muri za kaminuza barahunga mugabo hariho abagenzi babo bagumye aha nibo babafasha kugira ngo bashobore gushika ku byo biyumvira nta na rimwe rero abafise umugambi uko ibintu bihinduka mu Burundi bose bazotegerezwa guherera hanze ngo ni kugira ngo berekane yuko badashigikiye ibihaba je Francis kuva ndiko ndigisha ibyo nigisha n'abaciriyemwo abantu bagiye hanze ntibagiye kwerekana ko badashigikiye ibihaba ahubwo ngira bagiye kugira babakireba batemwika nivo nka kujya babigiriye kirahwata n'abandi ego cyane urakoze gutanga uwo muco narinde bivuze muri kijya kibazo kuko umengo hari abagira bati Francis ko ari Burundi ko atacaraba umengo nta ngorana afise umengo bica bisigura yuko umengo jewe ico ndiko ndakora nta ntikigamije ico cohindura ngira ngo wantahuye ntiuze guhava gufatira ku majambo uraza kuzuramfasha kugira ngo twumve iyumviro ndufashanye ego biba bivana umuntu agira ati kugira ngo umuntu twemere yuko umenga ari karakora iby'agaciro byogira ico bihindura nuko atoba ari Burundi umengo hari bamwe babifata uko nico gituma nashatse kubivuga muri ubwo buryo rero kwari kugira ngire nti muri bimwe ndigisha ico bita non violence igenza buhoro birashika rero ko kenshi mu bantu jewe turi kumwe nibaza yuko abantu turi kumwe ndababwira ntica bugufi bishoboka niyo muri mu ngorane mu kanuma hari haho bishobora kudushitsa iyo n'ingendo nafashe kandi maze kubona ko henshi iramfasha gushika ku byo nifuza biramaze kuboneka ko henshi nko mu 2020 igihe nariko nditoza nduwigenga jewe abantu banje bariko baracungera vy'amatora barafunzwe bashika 65 ntivyigeze bivugirwa hejuru umugabo naratelefone abamustanteri aho bejejwe canke aba gouverneur ngaca bugufi kugira ngo numve ko ico ndahakura ari uko umuntu turi kumwe abanza kuva muri izo ngorane niko nesanzwe meze nico gituma niko ndavuga nti sindigera nubahuka jewe n'abaciriyemwo kandi mu cubahiro canyu mugabo si no mu cubahiro c'abatwumviriza sivyo nk'ubu twovuga yuko abica aba FNL bakabatoteza bakabamara bariko babica kubera gwasa daciye bugufi bikwiye adahora atelefona kugira babaribere canke twovuga tuti ni kubera wewe peut-être CNDD imubonamwo potentialité yo remplacer abari au pouvoir kubera peut-être bari populaire hama mwebwe bavuga bati bon c'est un mouvement peut-être idafise ubushobozi bwo idafise abantu benshi bodukurikira yotuma bahinduka ivyo mvuze ndabivuze kuko benshi nivyo mu bariko baratwumviriza je connais mon auditoire bon nta umenya bose ariko nibaza ko ari byo bashobora kuba ariko baribwira ati none burya nk'ubu fraternité des patriotes barabafunga ntibabice kubera MSD itazi kunegosia canke kubera SNL itazi kunegosia mugabo byoba ari ivyo naho wotubwira ukuntu basi twotuma twigisha abajya abandi ukuntu mama we baca bugufi canke bakayaga porepore ababanyi babo ntibicwe sinzi ko mwumva ikibazo ivuze birumvikana nico gituma navuze Reynold birashobora kuba bitaranshikira bishobora gushika ejo canke hirya ejo sinoja ngaho ngo nshire agati mu ryinyo ngo jewe ngo nta kibazo nakubwiye nti aho maze kugera bimwe nabikemuye gutyo ntibivuga yuko ejo bizokwamukona hirya ejo mugabo ndipfuza ko vyomera uko ndaguha nako karero ndakavuga mu bintu kenshi nkuye gucamwo simvuze ngo abandi boca bagira nkaje mugabo ndayemeza neza yuko burya inkoni bize nabi mu kirundi bavuga bati bayimifu uko jewe nkoze nkuko bivuze FPI ntiragera ngira ngo aho wovuga uti aho yogera aho bayitinya bayibona nk'ikintu cyo gutinyika mugabe ikibazo nico ncanduza mbega umugwi utinyika kubera abantu babaye benshi canke bafise ico babivuga ko canke utinyika kubera ivyiyumviro ubufise ubwo umugwi ntibashobora kureka kutinya mugabo ufise akamaro gusumba nibaza yuko ivyo onye ni ibintu cyo kwiga kwiyumvira kuko nibutse mu itanguriro ingene imigwi ivuka n'ivyo yabayemwo bivana n'ivyatumye ingene iyo migwi yabayeho rero nico gituma navuze ntije muri kamere kanje urabizi rero wavuze ati turaza kuvuga ibitari bike urabizi ko jewe
bimaze kunshikira ngahakwa kwicwa muri iki gihugu, ngahakwa kugirirwa nabi, urabizi ni washaka turaza kubigarukako. Si ukuvuga rero yuko bitaranshikira yuko ari kuvuga ko nzi kunegosia. Mugabo navuze nti niwo muco ndiko ndazana wo gushobora kwibaza yuko abantu bamwe no bafasha mu bintu bitandukanye ingene twaca bugufi, hanyuma ibihe ntibisa. Nibaza ko buke ngira ngo wonyumva muri ubwo buryo. Rero bivanye kuri mwe n'abandi, bivanye no ku ntumbero imigwi ibifise, ingene ifata ibibazo, ingene babisigura, birashoboka yuko imigwi idafatwa kumwe. Kandi washaka imigwi yoba yaramerewe nabi se kuvuga gusanga bifise ngo ububasha bwo gushobora guhindura ibintu ngo ni kubera ivyo. Hari abantu bamaze kugirirwa nabi muri iki gihugu batari no mu migwi ya politiki, urabizi. Bamaze gufatwa bakagirirwa nabi bazize ubwikeko bw'ikintu kandi batari no mu migwi ya politiki canke mu migwi ikomeye yari kirashaka kugira ivyihindura. Aho rero ndabivuze uko onye ntibivuga yuko ngo abantu batazi kunegosia, mugabo jewe ndiko ndabigira umuco, nibaza yuko hari ico bishobora gufasha. Mugabo ndanifuza ko atawo turi kumwe canke uwundi murundi vyoshikira ngo abandanye babazwa azira ico atotegerejwe kuzira. Ni bibi, mugabo mu mibereho yiwanje niko ntahura ingene mfata ibibazo. Ico nita igenza buhoro muri iki gihugu nuko nibaza ko mu bihe bitandukanye abantu barongoye ibihugu, iyo bibaza yuko bafise ingufu zo kwica no gukiza, iyo babiyaza yuko bashaka kugira ico bashaka kikijana, niho navuga nti kuri jewe inkoni bize nabi bayimifu, niko ntahura ibibazo by'igihugu. Nibaza yuko aho onye ushobora kuhantahura muri ubwo buryo. Ego Francis, turabatahura cyane. Reka mbandanye. Hariho Optimiste Birori yanditse ati Sindaheza Renol. Okay, pardon. Ego acabaza ati muri iyi manda yiri kiraba ngo none iki nagize gute? Ubwa mbere jewe kuba naritoje nta mabanga mfise muri iki gihugu mvuga ngo nakora iki, mugabe ikintu mbandanya nkora n'ubu ni kwigisha ivyo niba ndira bijanye na igihugu ndabikora. Hama mu 2020 twe twari abigenga, ubu twarashinze kwigisha abantu mu mugambe tugakwira igihugu kugira ngo tubigisha ingene dutahura politiki ubunye bitandukanye nuko bahora bavyumva. Ikizati ngo kuki ngo abankurike mbega vyoshika ngo no bakingira gute, ngo no bakingira gute? Ntaho bivuga n'ubundi imugwi ngo kingira abantu, ingene ngo abantu twese turabarundi, turi bamwe imbere y'amategeko. Igihe ari intwaro ishobora gukora ibitari byo yari yo yose ikagirira n'abantu, sumugwi uhaguruka ngo uri kura bakingira, hategerezwa kuba amategeko abakingira. Bimwe rero mu byo twebwe twibaza ubunye ni ivyo kwigisha abantu bijanye n'amategeko. Mbere no muri izo nyigisho duhora dutumiramwe abari bose n'abari mu mugambi uri ku butegetsi. Biramaze gushika kenshi twabona abajene benshi bava no mu mugambi baza kumviriza ivyo tuvuga kandi turavyishe, turazi ko hari ico bimara. N'ubu ndanabibaza yuko n'abandi bashaka kudukurikira ari benshi, kuko kimwe navuga mu migambi itandukanye ahanini bavuga ingene imigambwe igira inguvu ikanesha abandi ikabatsinda, natwe tugerageza gushiraho kwibaza ingene twogirira neza abandi. Ndamaze konyera abantu bava mu migambi itandukanye bashobora kuvyumva. Igihe rero bari mu mugambi w'ubutegetsi benshi bonyumviriza bakemera tukayaga, kuko ibi bintu byo kuyaga mu Burundi umengo ntibibaho, umenga abantu bavyumva bibaza ko uwundi mu mugambi ari karavuga umenga abandi bagira bati naje hariya. Ndahimiriza ko abantu bagerageza kutwumviriza tubumvisha inyishu mu byo novuga nti gukingira abantu biva muri izo nyigisho mvuga, niko ndabitahura. Hanyuma cabaza ati est-ce que je suis prêt pour une coalition qui pourrait probablement renverser le CNDD? Maze kukivuga kenshi, nico gituma za kugifatanya na kimwe cishavu. Mu Burundi kuri jewe ico nita coalition ni coalition de conviction. C'est pas un fait, c'est une conviction. Igihe rero jewe nibaza abantu mu mwanya mutoye kubera ishavu bashobora kuja hamwe ngo dutembagaze naka mu mezi 6 abonyene bakabarajyana. Ikibazo canje sindagishira ko ntembagaza uwo twikoariza ngo dushire, ndakibaza kubaja hamwe ngo bikoarize bafise umutima uwuhe kugira bafite vision. Nimba abantu bikoariza kugira baba abadepite, ivyo ntibinyenterese. Nimba abantu bikoariza kugira batembagaze naka canke baba baronka ibiti, ivyo ntibinyenteresa. Mugabo nimba twikoariza
kugira ngo havuke une nouvelle vision muri iki gihugu. Aho ndi pre nico gituma mvuga nti nama ndiko ndakurikira ivyo abandi bavuga numviriza. Ninde ari kariyumvira ibija kure bishobora gutuma abana bacu babaho neza. Ivyo ça m'intéresse. Ndi pre yo kugira so genre de coalition, igihe numva yuko la coalition si ibintu byo kumbwira ngo nyarutsa ngo tugira ducakiriki. Imyaka yose vyabaye murazi kibiri. Imigwi rero yagiragira ama coalition murabizi myinshi ihera n'abayikoze batarashobora no kwasamura. Ivyo rero biratuma mbaretisa. Par contre nishira inguvu kwikoaliza n'abajeune abana bakimbi muri gihugu age cyane ivyo kuja hamwe bibanze bije muri conviction yico dushaka gukosora gusumba ikibi dushaka gusa kwiyamiriza gato tutazi n'igisha gikurikira. Hanyuma ati niyumvise kubyerekeye ari amakesyo avuga bijanye n'amajambo mwavuze. Hari ijambo muguma mukoresha ngo guca bugufi, harabanditse ouvertement mu commentaire n'abaguma babaza ku ma message ya Twitter bati mbega ivyo Francis ariko aravuga byo guca bugufi si bya bindi wiri nyamitwe akunda kuvuga bya chini ya ulinzi. Ubwo wewe ntiwoba uri une opposition dopakotiye nkuko bavyita yo gukorabora n'abadede avuga ati ndi chini ya ulinzi ndaciye bugufi ntimuzonge nzoronka agaposte basi ka ministeriere canke akantu nyene ka deputation ndombe umuparlementaire nibereho hama ngume ndyohera abantu ndababwira amajambo meza gusa. Est-ce que uko guca bugufi si ubwoba bwo gutinya vyakweri ko affronta le changement? Urakoze cyane. Sinibaza ko ariko ndagifata kuko mu byo nemera kirafise ico kivuga. Ni kimwe navuga kare mu bantu benshi iyo ndavye ibintu bandika canke bavuga batari ngaha jewe mu bihe byose igihe noba ntari mu Burundi canke igihe nari mu Burundi ivyo mvuga bigumana wa murongo nyene. Ni kuvuga yuko mu byo menyereye sinibaza yuko nshobora kubahuka kuvuga ngo mburi isona abantu ngo nuko batwara canke ngo nuko ngo bagize ibibi ngo ndabaduke kuko kuri jewe ndatandukanya umuntu n'icaha akora. Niko mu byo nigisha nivyo nigisha kuko igenera bifata nsigura ko abanyapolitike benshi tumaze kugira naba badutwara no munsi ba CNDD bose turi co no kwita les victimes d'un manque de vision mu gihugu kuko abenshi mu kugira bashikira ubutegetsi si kubera bahashizwe na vision bari barondera bahaje kenshi babwira bati ingo dusenyure naka aveho. Rero kuri jewe kuba mvuze unye ni nigihe nari hanze nk'akarorero hatwara abatari CNDD sinigeze nubahuka ngo mvuge ibitabereye mu bijanye n'ubuzima bwanje ngo mvugire hejuru canke ngire gute. Ni kuvuga yuko guca bugufi kuri jewe n'umuco so kuvuga yuko candeka kuvuga ukuri. Abazi ivyo nandika n'ivyo mvuga barazi yuko ntavugira mivumbi ku muvumba. Abivuze rero ngo bivuga ngo guca bugufi ngo ruvaye ko ngo nobango ngo nshigiki butegesi niho mvuga nti sivyo kuko hariho n'abaduzi ijwi bagatukana ataco bavuze cakamaro. Abantu baca bavuga bati none wewe kuciye bugufi muri CNDD-FDD ari yitwara ariko warinjiye muri CNDD-FDD kera ari babuyo yabatwara. CNDD-FDD ntiyari iciye bugufi barica abantu bararasa baragenda ibuta bakabwira abatutsi ngo wagosha abahutu à droite ntumbaze ou vice versa. Banse kubikora bakaca bana barasa rimwe na rimwe bakarisha amazira ntokiye abantu bafashe. CNDD ntiyari kiraca bugufi ivya hatari. Pourtant tu en faisais partie et tu dis yuko wewe wamye uri kuri ya ligne nyene yo guca bugufi. Ico gihe CNDD-FDD ntiyari iciye bugufi soit wewe wari uyirimo ari wewe nyine uciye bugufi me ubwayo iyo yari kwirarasana. Ica kabiri naboza barasana ngaruke kuri ico mpore tukivuge neza ndagisubiremo. Oya reka tucishure kuko ni kibazo crucial. Ego karibu. Ego jewe ndakubwibusha ko kuba mbere ko nizibuta bajya abana bishwe mu 1997 bari barumuna banje n'igihe bapfuye naragiye no kubaraba no mu byo maze kwandika ndamaze kwerekana yuko ndabashigikiye kandi kuwa bishe ari umwicanyi atatandukaniye n'abandi bicanyi birarenze n'urugero. Nigeze no kuja hano umuntu yari karasigura umwe mu bari bavugizi bico gihe avuga yuko ngo bari bafise inkonda mubwira nti ijya dortoir narayirayemwo niyo bajya abana bagira n'amabuye 10 ntimwari kwinjira harya kuko ndahazi naraharaye.
ni ryari je ninjiye muri CNDD-FDD ninjiyeyo mu 98 buhera hashira 99 bamaze kuzana slogan ivuga ngo ntihica ubwoko hica ubutegetsi bubi no kuvuga yuko kuba naraciye muri CNDD-FDD sovuga ko ndi complice y'ubube gito bwose bagiye barakora ni ryari jewe ninjiyeyo jewe ninjiye muri CNDD-FDD maze guhunga igihugu gitwagwa ico gihe mu runganwe twarimwo gitwagwa n'abasirikare ico gihe babatutsi murazi ivyo bakora no kuvuga yuko jewe ninjiyeyo par objection de conscience nyimba muzi abantu bashobora kumva ico kivuga sinigeze mba umugwanyi canke nshigikira ivy'ingwano nuko yuko ninjiyeyo nk'umugwi wa politique nibaza ko nshobora nanje gutereramwe ivyiyumviro kugira ngo babijane aheza maze kuba muri uwo mugambe gushika ugataha mu Burundi nari mu bantu bagira bati nibaza yuko habayemwe abantu bafise ubuntu dushobora gukosora ikina kiriya imigwi ija ku rugamba murazi ingene bimeze abantu ntibayinjiramwo kubera bigishijwe benshi bayihuriramwo kubera ubwoba bahunze bakayihurikiramwo twari turi mu gihe gikomeye cuko abahutu baje uko abatutsi bakaje kwabo jewe le courage nashobora kugira ndi mu mahanga nkavuga nti abo bantu kuko bageze kuri urwo rugero bonyene bamaze kugira amakuba menshi nabo nyene muri iyo ntambara bagiyemo murazi ko benshi bapfuye hari abantu benshi bagiye muri uwo mugwi mbere si uwo gusa n'iyindi bicwa na bagenzi babo bapfa ibitari bike bashobora gupfa ibiti bashobora gupfa ibibanza canke bashobora gupfa ingene bumva ivyo baza gukora kuba rero narawinjiyemo nuko nibaza ko nshobora kuja kuba umunyu ushobora gutuma bagira vyiza kandi nivyo nabaterereye muri ico gihe nibaza ko nagize ikiganiro mu 99 n'umuntu womenya yitwa Laurent Ndayihurume muri BBC ndiko ndavuga ne muri 2000 baheje gusinya les accords d'Arusha nerekana neza ico gihe natwara communauté burundaise Yaounde nerekana neza yuko abagwanyi barakeneye kuronka abantu bize abantu baciye ubwenge abantu bashobora kuza kubafasha kugira ngo ntibame muri ivyo vy'ihorihori no kugwana kuba rero narayigiyemo ntibituma jewe uvuga ngo naje nari umucinyi ngo naje narishigikiye abicwa kuko ni na kenshi nagiye mu kiganiro wo bibaza umuntu yitwa Gabriel Nikundana mu isanganiro nigeze kuba mu kiganiro c'isanganiro bari ko baravuga ivyabaye ibuta ngahaririza nkanabwira bari muri CNDD-FDD kandi nkiurimo nti mwarakoze amakosa ibi bitegeza kuzohanwa kuko bajya abana ndabazi ingene bari bameze rero kubifatira mu kivunga ni nkuko nanje nofatira mu kivunga ugasanga abandi bakavuga ngo umuntu wese ngo ari umututsi ngo bivuga yuko yisha abahutu umuntu wese abari umuhutu bivuga ko yisha abatutsi sivyo na gato hari isinzi ry'abahutu n'abatutsi b'intore batigeze baba mu vyabaye kandi baba mu kibana aho vyabereye ivyo rero nta sano bitangisha yuko kwadeka ku mugambwe uri kurarasana umugambwe tuzi neza ko wisha abantu ibuta et pas seulement ibuta iteza etu ko tutokubwira yuko quand même okay we wagize objection de conscience ku mabi yari kwaraba kuri leta y'u Burundi ico gihe ariko nta objection de conscience wagize kuri ico gihe ku vyo CNDD-FDD ariko irakora Reynold mu vyo nkora kuba naragiye muri CNDD-FDD birafise ico byashikanyeko kuba barashoboye kuba barabagwanyi bagwana n'abandi bagwanyi jewe ntari umugwanyi nkumva yuko nshigikira umugwi w'abantu bashobora kuba bagwana mu byo twagizemo hanyuma bakageraho banegosia mu byo twese twipfuza ko haba de négociation izo négociation zikadushikana aho abana b'u Burundi bagira iyo fierté yo kwizera reka cenda kwibutsa Reynold abantu batoye CNDD-FDD mu 2005 uko bangana bose wibaza ko bayitoye kubera bari bashima necessairement ibibi yakoze canke nuko bizera icizere coba mu nyuma nta bantu benshi babuza abantu washaka bo bana batutsi bari babuza abantu bishwe na CNDD-FDD mugabo muri 2005 bayitoye bafise icizere cuko hari byo hinduka nanje nari muri abo bantu tugira icizere tuti igihe gisoda co canga igihe ibintu byo twaboma neza mu gihugu hari ivyo shoboka kuba neza nibaza rero yuko araho bivuga nta kintu na kimwe gishobora kunyagira ngo kubera nashigikiye umugwi wagwana mu gihe ariyo yari la norme muri iki gihugu nkuko umengo noza kwishimira ngo ntaco nabivuze ko ekada je sinari neutre mu ngorane Burundi bwari bufise nari ndi mu bantu bumva yuko zishobora gutorega umuti bidaciye mu ngwano mugabo bigashikako sabwe ngira mpoze question ya nyuma kugira sinda kumobirize je nyene
Ego. Ça va faire 30 minutes two turavuga turi babiri gusa. Ma dernière question, Chamara André a posé, hama Ego. tuce twakira abantu, hama bapojeje ibisa n'ivyari bimaze kwandikwa, turaza kuca tubibona. Ni kubera abantu bariko bambwira yuko ndiko ndakumobiriza. Mais Ego. niko bimeze, Oya ntibisanzwe. les 30 premières minutes. Turafise umwanya, ego. Ego. So, question yanje iri très simple. Ico gihe uvuze uti ico gihe nyene kugwana c'était la norme. Nivyo vyari bihari. None ico gihe ico bagwanira, la raison ou la cause yatuma umuntu yofata amasase ngo aragiye kurasa umujandarume canke umupolisi canke umusirikare kugira mutware ubutegetsi ku nguvu, donc arivyo CNDD ariko irakora, arivyo FNL ariko irakora, ba Florina n'abandi, kandi numva umenga ico gihe vyarumvikana ko abantu bafata inkoho. Ubu mwumva umenga wapi abantu niba support nyene biriko biraba bihorere canke abumva bo bifata niba bifate mwe mukaba mubibona ukundi. Mwumva umenga ntiharagera ko umurundi afata inkoho kugira yiganzure. Urakoze cyane. Kurusha byari biri muri année 90. Et qu'est-ce qui a changé kugira muri année 90 iyo umuntu akubiswe amerewe nabi avuga ati reka mfate inkoho ngwane, ariko muri 2025 amerewe nabi ubutegetsi bwifashe nabi kurusha muri 98, ubutegetsi bwica kurusha muri 98, abantu bakenye kurusha muri 98, byose biri au rouge, ariko no munsi umuntu yoca amubwira ati oya ntufate iyo nkoho mwene data, reka dukene muri dede. Niyo question yanje ya nyuma. Inyigisho ndayikuraho nyene Reynold. Igihe mbona abantu bafashe inkoho bakibaza ko bazozana inyishu, jewe ntayifashe nkumva yuko jewe nk'uwizi by'ubutunzi ngira nti inkoho si nyishu, mugabo ko mushobora kuja vers négociation, ntingira ngo muzokenyera abantu bazana ubwenge kugira ngo murongore igihugu ntituze dusubire muri ivyo by'intambara. Nico nyiriko ndibaza nshaka kwiyamiriza, kuko sinibaza ko abofata inkoho mu bihe byari byo byose hari ico bokosora mu gihugu. Abadede barafashe inkoho, imbere yabo hari abantu bari bafise inkoho ntaco bakosoye. Abo badede n'abandi bose barafashe inkoho ntaco bakosoye. Ivyo byose vyaremye umutima w'ubukimbirane no gusimbirana ko none ni gute uno munsi ngeze ku myaka 50, ivyo nabibonye kuva mu myaka 20 umuntu yoja kunsigurira ngo ndabisigurira abantu ngo inkoho zozana inyishu. Umugwanyi asa n'uwundi. Umugwanyi yubahuka kwica abantu, yibaza mu kanya gatonyi ngo hari ivyo yokosora, yandura ubube gito bumutuma yibaza ko ashikira ubutegetsi agira ububasha budashoboka, bumutuma atagisubira kumva abantu. Ari naco gituma jewe tumaze gushika mu butegetsi nubahutse nkavuga nti nda demission muri uwo mugamwe ndawuvuyemwo, kuko mbona yuko abantu baba bageze ku rugero bibaza ko inkoho ariyo ivuga vyose. Nico gituma n'ubundi ko ndabwira abakiri bato, inkoho ntikosora na kimwe. Inkoho ishobora kubaha ububasha bwo kugera ahantu kuko mwibaza yuko mufise inguvu, mugabo inkoho ntizokosora ibyatumye tuba muri izi ngorane. Twagiye muri izi ngorane kubera iki? Kubera atabantu bafise ubuntu, atabantu bafise ubushinga ntaye n'ubugabo. Abantu bose bibaza yuko kwica kurenganya abantu kubatoteza ari yo muti. None igihe abantu bose bagize ivyo nyene baca muri ivyo nyene bo bikosora gute? Iyo rero niyo ntumbero mfashe. Abibaza ko boja kugwana barabifitiye uburenganzira kuko bavyumva. Nico gituma na 19 kubwira n'icenda ngira nti yari objection de conscience, sinigeze nshigikira je umuntu avuga ngo afise inkongo yo gukosora. Urumva nuhanuye abantu gutega amazosi, wovuze uti uwumva yo kwigwana ko niyigwane, gusa wewe ntuzomuherekeza. Ikada yatsinda muzokora na demokrasi. Reynold, umviriza neza. Ubwiye abantu jewe ndafite abarundi turi benshi, kandi abarundi ntidushobora twese kumva ibintu kumwe. Iki kiganiro wakintumiyemo kwera ugira uti Francis mu byavuga hari ivyo numva umengo ni byiza, wanavuze ko turi abagenzi kuva kera. Nuko mu byo mvuga hari ivyo bibaza ko bishobora kugira akamaro. Wantumiye si kugira ngo numye abandi ivyo bakora, wantumiye kugira ngo turabe ko ivyo mvuga hari ico vyomara mu bihe tugezemwo, mu gihe intambara z'urutavanako gushika n'ubataco zamariye igihugu. Nico gituma twe turiko twigisha tuvuga tuti umuntu w'impambazi azokwibaza ko kwica abandi konona bizana inyishu. Twe turiko tumwereka ko bitazopfa bizanye inyishu. Ngiyi intumbero dufise. Uwibaza rero yuko we ari byo ashingiyeko, uno munsi nibaza nti ananyumvirize, ndabifatira ko n'uburorero bwo hafi. Hari abantu mu 2020
bari bakiri mu butegetsi bakomeye berekana ko bakomeye ubu baguye hasi bashitse hasi kandi bari bafise amapeta jejeta nivyo sigura n'uwundi wari we wese nico kimwe kugira inkoho kugira amasasi kwica abantu gasasika ntibikosora na kimwe mu gihugu mugabo kwicara abantu bakwiyumviriza ubwenge bakumviriza abantu bashobora kuzana inyishu z'ivyo bintu bituma tugabanya ishavu tukamenya ivyo turimo igihe rero nigisha yuko ikibi kidakosorwa mu minota 2 ibibi turimo ndabizi sindabiyobewe nico gituma ivyo nigisha nipfuza yuko bikosora ivyo bintu ivyo navyo bishobora gufata umwanya nico gituma yanyishu ivuga ngo nyarutsa ngo dukureho iki iyo ntayo numva kuko narabonye kanga habayikoze ataco yamaze narabibonye rero jewe muri uwo mwanya naho ntashaje cyane nk'inararibonye sinshaka umwana w'imyaka 21 na 2025 nk'iyo nari mfise muri ivyo bihe yosubira kwibaza yuko iyo iba inzira nico ndiko ndaharanira kandi ndagifitiye uburenganzira mu gihe abandi bose bibaza yuko gukomeza urwanko gukomeza kuvuga abandi yuko ari abacankaraba ivyo onye nzoguma ngwana nerekana ko turi abarundi kandi ko twese twifuza bimwe kugira ngo iki gihugu kimererwe neza abipfuza rero yuko gisambuka canke kibi c'abahutu gusa canke c'abatutsi gusa abo onye bavuze nzo kwa mfata ijambo kugira ngo nanje ngarure abandi ku bwenge ivyo nzobivuga sinshobora gushigikira umuntu n'umwe yibaza yuko ushatse kwerekana yuko uwofata inkoho yoba ariko yifata kugira yica igihugu nkuko menga CNDD-FDD atanumwe arafata inkoho ntiriko iracica ica kabiri umenga uri kuvuga yuko uwofata inkoho wese yoba yifatiye ubwoko kandi sivyo urashobora gufata inkoho kugira ubogora igihugu kubera CNDD yacisha mugabo abo bantu ntibo baba gutumiye kugira mufashanye kugwana kuko urumva si ibyawe mugabo ntiwoca nawe we ubagiriza yuko bariko babigira ngo kugira bice igihugu ntawe nigeze nagiriza umbiza neza navuze wewe wampaye ikibazo umbwira uti abantu bandi biyumvira uko ni vyiyumviro ntabo ndabona jewe nanje nakubwiye ivyo ndiko ndakora nivyo wampamagaye mvuge ndiko ndakubwira agaciro kavyo ushaka ntange uno munsi ngaha anya agaciro k'inkoho ushaka nze kuvuga agaciro k'abariko baragwana mbona n'abagwanye iki gihugu ngene bariko baragitabura baconona ushaka nemeze yuko abantu bagwana bica abantu aribo bogikiza ndakubwiye ko na demission navuye muri CNDD 2006 hagira hari imyaka 20 ugira unyumvishe yuko abagira nkabo nje mvuga ngo ni sawa navyo mugabo ko navuze ntitura abarundi nkabajewe ntafise uburenganzira bwo kubwira umuntu bwo gutegeka umuntu icakora nico gituma ndiko ndakora uko numva kugira ngo ejo ivyo jewe nemera ari byo bizofata ikibanza c'imbere kuko abafise ivyo bagwanira saba mbere sinaba kabiri bariho benshi bagwanye abantu rero muri iki gihugu benshi washaka baja no ku rugamba sinabo baba bavyiyumviriye abavyiyumvira babashira imbere bobo ntibigera bagwana jewe Francis ndi mu ba concepteur uri kara concept ingwano ntajana mwabana biwe naba bari ku butegetsi nivyo nkora ndababwira bari ku butegetsi bamerewe neza mugabo ntibajana abana babo mu ngwano bajana abana ba barundi nivyo ndiko ndasigura ko ataho bidushikana okay Francis baba bari ku butegetsi n'abataragushika inkoho ntizokwigera iba inbox hataza ama question nk'ijana urakoze hari ubuvuze ati en fait uravuga ikintu abantu bakaca bapoza ama question malheureusement je dois réagir au coup pour coup mugabo ni ryanyuma mvuze Landry unsubiriye kuvuga Landry uco nciramwe uco poza ama question yawe Francis uvuze uti gufata inkoho ntaho vyigeze bishikana abantu ucufata kuri exemple yuko ba CNDD-FDD bafashe inkoho baca bashiraho intwaro y'igikenye kandi ataho yigeze ishikana u Burundi bon ivyo ndavyemeranya nawe ariko jewe sinemeranya yuko ataho bashikanye Burundi kuko kera bigeze gufata inkoho kuko n'inkotanyi zarafashe inkoho pourtant ko bwanje Rwanda rugeze kure par rapport yaho Havyarimana yararugejeje yigisha urwanko na genocide ica kabiri na Museveni yarafashe inkoho kandi agejeje igihugu ciwe kure n'aba Ethiopian n'abandi bose muri Namibie na za je pense Mozambique igihugu cabo ibihugu vyabo ils ont avancé malgré ko bari barinze gufata inkoho donc ntitwogira une relation de cause à effet gufata inkoho no kututwara nabi plus tard je pense yuko none abarundi kugira ubufasha inkoho wese yitwa umurundi azoca twara nabi
ndahejeje sinsubira urambabarira uburorero utanze bivanye n'ivyo shaka gushikako sinza kugira ico ndabuvuzeko. Muranyumva? Yego cyane. Yego bwana Francis turakumva neza. Ubwo burorero utanze bivanye uvuze ati bimeze neza canke bigize gute sinashaka kubwibazako cane urabintungako mugabo burya inda imenya uwayirayeko umunsi hoba hariho ibiganiro vy'abaganda canke vy'abanyarwanda canke vy'abaethiopien ico gihe ukabatumira nzoza kumviriza ingene bashima bose bihari ico gituma ntashaka gutsinda bivuzeko afapati naregize ikiganiro n'uwitwa Andrew Mwenda kuri irya ntuze yaba Voice of Kivu yaba bo muri AFC en tout cas bo babona umenga batwawe neza cane. Ni vyiza nico gituma mvuga nti jewe no musi ndiko mvuga ivyo Burundi kuko hariho n'ibindi bihugu barimwo bavuga bati Burundi butwawe neza cane. Hariho abarabi ivyo mu bihugu vy'iwabo bashobora kuvuga bati Burundi butwawe neza cane bariho. Nico gituma ntashaka kuhaborda ico kibazo muri ubwo buryo kandi uze ko kindinda kukigarukako gutyo mugabo ico no ushobora kugushigikiramwo kiza gufatana nico nibaza Sankara yigeze kuvuga ati umusoda atigishijwe n'urupfu umusoda yigishijwe ashobora kugira ubuzima. Nico gituma rero ikibazo ciwanje nimba abafata inkoho bashobora kwigishwa ibindiko ndavuga bakavyumva bakumva ico boshira imbere ico gihe nzobitahura bica bihushana na kimwe wambaza kare abasirikare bacu twabonye mu Burundi mu myaka iheze nabo dufise urabizi benshi ishusho tubafiseko nico gituma navuga nti barakwiriye kuronka inyigisho cane kugira ngo ntibabe gusa abitwaza inkoho. Igihe rero hoba ubuntu mu gihugu ico rero kiri muri mwambaza ngo ivyo nigisha iyo abantu bafise ubuntu imbugita icika igikoresho cyo mu gikoni iyo abantu badafise ubuntu imbugita icika ikigwanisho. Nibaza rero yuko urumva ico nshaka kuvuga iyo abatwahereye mu ntangamarara z'ivyo igihe nabikubwira ucu ntahura uno munsi igihe ho bishavu hakaza vision igatuma twese dutahuriye turiko turaja abenshi mu bantu bitwaje ibigwanisho ntibosubira kubitumbereza kuri barundi bibaza yuko ari byo bibaha agaciro. Nico gituma n'ubu nariko ndakubwira nti nimba umuhamagaro wipfuza gukorosora ibi bintu ico yitwaje cyose byoba biciye mu buntu aho yohava numviriza ico kiganiro nkagira ico ndabishikirizako. Nibaza rero yuko kubo maze kumva ku migwi numva ingene ihangana ndavye ibintu vyandikwa ku marezo sosio na bamwe n'abandi abashigikiye ubutegetsi n'ababugwanya ndabona neza ko hari ikibazo cyo kutaba bari forme hari ikibazo cyo kwipfuza kubabazanya n'inkana kubwirana nabi n'inkana ivyo byo kumva yuko bamwe baranezerwa bamwe bariko barababara ico nico nibaza nti abantu rero nk'abo iyo baciye baronka imbugita bagashira inkoho mu ntoki ntiziba igikoresho cyo gukingira abantu ziba igikoresho cyo guhonya abantu kandi cyo sinshobora kucumva nico ndabifata ko nibaza ko ariho ngereranya harakenewe rero izo nyigisho kugira ngo abasirikare bacu abapolisi bacu abarundi bose bifuza kugira ibyo bakora bumva ko bibaronka izo nyigisho z'ubuntu kuko no mu byo mvuga nivyo tuganyira byose ivy'iterambere bijya byose mvuga ntaco bimaze atabuntu tugira ntaco bimaze atabushinga ntatabugabo tugira aho rero nzoba nsubiye kuco no kwita ku mushinge wa FPI ivyo tuvuga urumva ko nawe ahubwo ivyo uri kurifuza mbwira ngo abo bantu nibaza ko tutosubira muri bibazo twotangurira ngaho onye. Ego nahejeje ibibazo reka duhere André. Ego rero turakoze ndakuramukije Francis Rohero nibaza kunyumva neza. Mwaramutse neza André. Mwaramutse ndagushimire ku muco mwatanze ku bibazo vya mbere vyabajijwe nandi ndafite ibibazo nka bitatu hama muhejeje kuvyishura ca tumviriza abandi bamaze gushika hano ku murongo ndabona n'abadugija amaboko turabwira uko bakurikirana. Jewe ikibazo ca mbere Francis nashaka kubaza kijanye nico no kwita question d'éclaircissement kugira abantu dutahure uko novuga antithèse zitatu
maze kubona ziriliye na FPI canke zikorana na FPI zoba zubaka canke zikorana. Francis Rohero azi nk'umwe yatanguje le mouvement orange nibaza ko ariyo havuyemwo fraternité des patriotes ineza n'umunsi nibaza ko ari umugambi wemewe. Hakaba n'iyindi cadre nibaza ko ari sinzi ko ari réseau canke think tank mukorana yitwa cadre de réflexion et d'action pour un développement intégré. Ariyo yanditse votre sinzi ko ari projet de société canke manifeste initiative vision d'un Burundi prospère ambitieux et paisible na umwanya wo kugisoma. Nashaka ikibazo ca mbere mudusigurira isano riri hagati y'izo entités zitatu, hagati ya mouvement orange, parti FPI hamwe na cadre de réflexion pour un développement intégré. Ico ni ikibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri gifatiye kuri ico nyene, mbega ijya plutôt la vision imwe élaborée muri ijya la vision que vous avez élaborée au sein de ce cadre de réflexion ariyo nayo mushira imbere comme projet de société yoba ifise ici sana n'ivyo tumaze na vision twumva ishigwa imbere na leta ivuga ngo 2040 2060 kuko umenga ari beaucoup de similitudes umuntu ariko arayisoma kuko mwe mwayanditse bwa mbere muri 2009 umuntu agashobora kubaza ati mbega est-ce que la vision ya mouvement orange yoba quelque part yari inspiré la vision 2040 2060 cyo ni kibazo ca kabiri. Ikibazo ca gatatu ari ahantu muri kiya gitabo nyene mwana muri vision igihugu twifuza kizoba ari ivyamwa vy'igikorwa c'abarongozi benshi kandi Reynold tumuha ijambo abandi kubera iki hariho umuntu ariko arapoza question mudutunge tugire ordre muri nitumwumva Reynold mwanyu je ndakumva neza nitera imbere ngira atari ko arakumva ariko je ndakumva okay bandanya mumbare gato tera imbere gisanga utanyungura ashobora kumanuka mu gacugaruka yari giye bora bishika kwera connection nariko ndabaza rero ni kibazo ca gatatu kijanye ni biri muri contenu ya la vision mwashize imbere monsieur Francis muravuga ati igihugu twifuza kizoba ari ivyamwa vy'igikorwa c'abarongozi benshi kandi bazomara uruvyaro rumwe donc biri plus d'une génération. Ati turashaka gutanguza umugambi munini cyane urenze ubuzima bwacu n'ubushobozi bwacu, umugambi usaba uruhara rw'abanyagihugu bose bafise inshingano, uyobowe n'abarongozi bafise iyerekwa, bakunda igihugu kandi bafise umutima ukunze. Ikibazo rero kiri kuri ico nyene mwebwe muri FPI canke mu Orange muriko mukora iki kugira mushikane iyo vision muriko muratubwira nga. Ikibazo ca nyuma si ici wanje nagihawe n'umuntu inbox yacantse mu gifaransa mu nkundire ndagisome uko yacanditse ngira muraza kucishura mu gifaransa canke mu kirundi canke bikeneye umuntu agisobanure naco mu kirundi. Umuntu yandikiye yambwiye ati que répondez-vous à ceux qui pensent que le mouvement Orange ou FPI est un petit groupe élitiste composé de jeunes cadres urbains satisfaits du statu quo actuel tout en vendant une vision idéaliste déconnectée des réalités de 2025. Sinzi ko cyumvikana cyane no gisubiramwo. Cyumvikana. Voilà. Ibibazo byanje ni ivyo mu mbabare ni bine ariko munashobora kuvyishura mwanya muto hamaje tu hanahana ijambo rero nabamaze kuduga hano ku murongo. Murakoze cyane. Urakoze cyane kugira mvuge ikibazo ca mbere no kuvuga yuko nca nibutsa relation iri hagati ya cadre de réflexion twatanguye na FPI na Mouvement Orange na Mouvement na ego cyane yuko jewe mu 2006 mu kwezi kwa gatandatu CNDD yari yagize ikintu bita Assemblée Générale Bururi amatugiyeyo ivyavuzwe ico gihe mu ngingo zafashwe baravuze bati ntidushaka umuntu azosubira kuvugira ku radio. Yari inama yaje kugira ico no kwita cassure hagati y'umugambi wari uhari ku butegetsi n'ibinyamakuru. Bavuga bati kirazira mbere no kugira umuntu avuge azobanza gusaba uruhusha daye hazovuga abavugizi hari hatanguye kubugwanko hagati y'amaradiyo. Jewe nanje Francis kuva
ntashe mu Burundi uwo mugambi nkashika nkabona abawurimwo nariko ndagira icizere nibaza nti nabantu numva bavuga ko basenga nabantu numva yuko bariko nibaza nti n'imiburiburi pemporti vyabaye hari ivyo tuzokosora niko navyumva nari ngeze mu rugero mvuga nti ingwano iraheze kandi urugamba bagize ndarutahura mugabo numva ati hatangwa urugamba rw'iterambere kumvisha abantu kurondera abantu l'excellence kurondera abantu botuma igihugu kiva mu ngorane cyarimo umwaka utarahera rero bagezaho je nari nakuze kuva ndi umwana mutoyi ndi muri primaire ndi muri secondaire nama ndiko ndavugira ku maradiyo vacances zapfa kugera namfise amatelefone ntelefona ku maradiyo mu biganiro vya kera radio ntuzenya byo mu mavacances radio vacances ibintu byinshi nama ndi muri ivyo maze gushika nga radio yari umugenzi wanje kuvugira ku radio ivyo niyumvira niwo bwari ubuzima bwanje namye nkundi radio ico gere batubwiye bati ntimuzosubira kirazira narumvise yuko ubwo nyene bambwiye bati nta kibanza ufise ngaha nukuvuga yuko kirazira kuvuga kirazira kugira ico dushikirije mu kwezi kwa kane kw'imbere yaho niho hari habaye bijya byari vyateguwe n'ishiramwe yitwa Global Right ngaha watch ku buryo batuma tuvuga ivya Lovene Favril ntaja kugira ico ndabishikirizamwo bitandukanye nkumva rero umuntu ambuza kuvuga aranyaze vyose ivyo nshobora gushikiriza ivyo nshobora gutuma abantu bumva naho rero n'abagenzi banje navuga nti jewe ndavuye mu mugambwe reka dutangure kwiyumvira mbega Burundi bwabuze iki Burundi ntibwabuze umugambi Burundi ntibwabuze igisodo Burundi ntibwabuze ubwoko Burundi ntibwabuze iki Burundi bwabuze uburongozi bwiza iyo cadre de réflexion rero twarahura tous les samedis kugira tuganire ikintu bita école du samedi abo twari kumwe benshi baravyibuka twahurira ahantu batandukanye musi y'igiti tukicara tugasoma urwagwa kugira ngo tubiganire turagwira turaba benshi mu nyuma turiko turaduka kugira ngo tuvuge ati none iyo cadre tuyigira gute nagira nti nituduza abantu tubajane ku cyo kwita maturité humaine maturité muri mu buntu bw'abantu navuga nti reka twiyitirire ibara twibaza tuca tuzana ibara ry'umucungwe niho byatanguriye turagira movement orange kuko numvuga nti reka tukivuge bihurirana nuko rero turiko turegera mu myaka ico gihe kera je nandika ama reflexion yanje ku masite nkayarungika ku masite yaragezweho ico gihe hari Burundi News abarundi.org amasite atandukanye narandika no mu binyamakuru vya Arc-en-Ciel ivyo nanditse ama reflexion narayatangayo bakayapublia hama mu nyuma haje amarezo sociaux Facebook itanguye ntangura ndi mu bantu bambere bayigiye ko nkumva yuko nshikiriza ivyimviro muri ubwo buryo nukuvuga yuko movement orange yaje kugira ngo iduha kaje ko kugira ico twiyitirira tugira ico dushikirije cyane ko naguma mvuga nti icambere sukuza umugambwe abantu nibohera ku mugambwe nibahere ko tubanza kuganira tuvugane movement orange rero yabaye nkico no kwita image no kwita de publicité image iza ituma tugaragara kugira abantu bamenye ico ndiko ndipfuza ivyo rero twarabikoze nka bimwe rero Norde yavuga kare ndiko ndabikora narigeze kwandikira ikete mu myaka 2011 mukuru w'igihugu ntibabifata neza ndahakwa kubizira birabamwe ingorane kandi ivyo nanditse ibintu vyiza niko ndahanura ngira nti iki kintu ni iki ni murabe ingene amabije akoreshwa arabe ibintu ingene bikoreshwa kuko ama reflexion agira nanzi icamaze rero numva rero ko kugira ngo mbandanye nshobora kugira ico nshikira ku radio nuko jiwe ntaba nkiri muri uwo mugambo nicyo kituma nawe uvuyemo numva yuko nta kibanza ndahafise rero maze kuzandashikira ivyo biganiro narahamagawe cyane mu radio isanganiro RPA n'ahandi nkashikiriza ivyiyumviro vyanje abantu bose bagiye baramenya ubiko mu Burundi byari bikiri kure ko abantu bigenga bashobora kuba hamwe bakazoja mu matora kandi bakaba bafitaniye ubucuti bwa politique bigenga numva rero ko movement orange izo ko mari platform yo gushikiriza abantu ivyiyumviro tutasubiye kubwira abantu ngo umugambwe tubabwira umenga impuzu nizo zije imbere ibimenyetso mengo nivyo bije imbere ntikada tumenyereza abantu kwiyumvira umugambwe ibe nk'ico no kwita alibi politique mugaba banje gufita ikintu mu mutwe bagenderako c'agaciro aho utaza kubwira umuntu ngo kubera ngo uri nakamwe ngo tugire oya habanze iciyumviro mbega ubutunzi bwo tumarira iki mbega ivyiyumviro vyiza vyo mariki iyo movement orange nico twayishakako tugeze mu 2018 amategeko y'igihugu yaravuze ko abigenga batagishobora kuja hamwe ko badafise uburenganzira ico gisa kiba nk'igikomere ku bwacu igihe amategeko yumva umenga abanyamugambwe nibo bonyene bogira politique mu gihe abantu bigenga bafise ivyiyumviro vyiza umengo barabakumiriye ntitwashobora kugira umugambwe igihuti ngo tuje amatora ya 2018 kuko nkuko namanda bivuga umugambwe ntucuri inyishu y'amatora ngo nuko aje mugabo movement orange yarashatse n'imiburi buri kigira ati reka dushikirize ivyiyumviro byacu abarundi babimenye
naho tutaca tuvuga ngo turatogwa ko tuzi amatora mu bunigena mera mugabo reka tugurishe mu mitima y'abarundi tugurishe y'ivyiza tuyaga kwija mu matora yo muri 2020 byaduhaye ubwo burenganzira. Amatora aheze abantu benshi bari babikunze bati ntidushobora kuguma tubifata nk'abigenga, reka turondere iyo alibi politique tugira umugambwe utuma turonka uburenganzira, naho hari byinshi by'imigambwe tudahuza nk'ivyo vy'imyambaro by'amakofero by'ibiki byose by'indamutso turashobora kubiheba, mugabo umugambwe ukaba un alibi complet imbere y'amategeko utuma abigenga bari Bujumbura bari Gitega bari Bururi bari Makamba bari Ngozi tukundana tukumva ko natwe dufise ikintu c'amategeko kiduja imbere kishobora kudutuma tuja hamwe. Ngubwo ubucuti yabaye kugenda turatera imbere, evolution y'iciyumviro catanguye 2006 kugira ngo tugire aho tukigeza, tubone yuko twebwe turiko turavugira politique tutitwaje ishavu gusa ry'utwara mugabo twiyumvire inyishu zitandukanye. Ikigira kabiri uti vision yacu bifitanye isano nibiriko biravugwa mu mareta unye bivuga vision 2040 2060 habe namba sinibaza ko bifitanye isano. Ubwa mbere je nibaza yuko igihe dusohoye igitabo cacu ca mbere mu myaka 2014 tugasubira version zigira kabiri mu 2016 na 18 nibaza yuko ari hamwe novuga nti twakoze hasi twibutsa inguge ibinonko twebwe twashaka yuko tubaza tuti mbega nta munyapolitike n'umwe aragira ico yandika muri iki gihugu, mbega niko cy'abanyapolitike baguma bavuga ngo tuzogira ibi ngo abantu tuzobagirira ibinye ntibavyandike ngo banavyerekane n'ibiharuro ngo babwira abantu. Twebwe politike si ibintu by'umuntu yitwa Francis, ni ibintu twandika ku buryo naho twe tutohaba ejo bo bikoresha bo bikora. Namye ntanga akarorero turiko turagira ama formation ngaha muri iyi minsi ngira nti mu Burundi wacu baratwigije ingene bagira inzoga y'impeke, nturinda kuja ahantu kugira ngo uyikore, ufata ifu ugashiramwe amazi ashushu ukabicumba ukabigira gute ugashiramwe umwambiri icira impeke, ubikoze uri Makamba canke uri mu Cibitoke ibimpeke. None imigambwe ni gute ibwira abantu ngo nakadahari ntibikunda, igihe yari kubifise ivyimviro vyiza vyobaho na habo bantu batobaho abantu bakabikoresha bikabatuma batera imbere. Rero naciye mbona muri iyo minsi hatangwe kuvuga ngo amavision ngo bagize vision ngo yitwa ngo 2040 ngo bagize vision ngo zitwa ngo 1827 ngo bagize vision. Nanje ndiko ndimbira nti mbega vision ni imyaka canke ico nico no kwita cap umuntu agerako, kuvuga uti mu 2020 twaba tugeze canke na 60 twaba tuhageze ni vyiza mugabo nyereka ingene uzobirangura. Twebwe natwe ntidufata ibiharuro tuvuga tuti Uburundi buhiriwe mu iteka n'itekana ni ryari twobushika ko twokora iki, dusha twerekana rero ingene tubikora. Ivyo rero kugira ubitahure no muri bya bitabure bibona ntangura kwerekana abantu babikora baribo, kuko ibintu tugira byose byitwa ubwenge ntibikunda ata muntu w'umutima bikoze. Ubwenge bwose twosuma mu isi ntaho buzopfa bugeze igihe turi ndyarya, igihe turi mbura bugirire, igihe atabuntu tugira. Naho rero niho mfatira ngira nti twebwe kuvuga ngo birafitanye isano ntavyo mbona. Iyo abavyari bifitanye isano hari ibintu bito bihegwako mbona bifise ico bishikako muri ibi bintu. Ivyo rero ntavyo mbona. Nk'akarorero rimwe na rimwe abategetsi batandukanye abanyamigambwe numvise ibintu bavuga mu maradiyo, nkumva ibintu rimwe na rimwe bashobora gutukana, ndumviriza ibiganiro bihuza abanyamigambwe nkumva ingene bashobora kuvuga bamburana agashambara nkavuga nti wa mutima ntawo. Iyo rero uwo mutima ubuze kubikora ntibikunda, hakeneye urukundo kugira twembe sisa amahera y'igihugu habanza gutangura urukundo kwiyumvira abandi. Ivyo nivyo bitangura. Ivyo rero ndasinovuga ngo birafitanye isano ntavyo mbona. Kigira gatatu ti twerekana yuko ego ingene ibintu bikora byo bivyamwa uti dukora iki, ikintu dukora nyamukuru no kwigisha. Muranyumva? Ego nashaka mvuge nti nariko ndashobora gusoma kugira nibutse kandi ngira muce muvyibuka neza. Hari ahantu muvuga muri irya vision muravuga ngo nous voulons lancer un chantier gigantesque qui transcende notre vie et nos capacités, un chantier qui requiert la participation de tous les citoyens responsables guidés par des leaders visionnaires patriotiques et déterminés. Mureko nuvuga ati muriko murigisha, mbega muhagarikira kwigisha, muraja au-delà yo kwigisha, mwari mutanguye kunyishura. Yego cyane no kuvuga yuko ikintu cyose twebwe kuri twebwe gitangura mu nyigisho. Ni nk'umuntu wosanga uno munsi ikintu cyose ari karakora umusanga yicaye muri banki ari karakora
nuko yabanje kwigishwa kugira ngo woja kubikora ahantu hose umuntu usanga twe twibaza yuko kwigishwa na cane cane kwiyumvira n'abagira bagira ubugena ari babiri babanza kuja kwigishwa nkese ushaka kurongora igihugu gutuma kigenda neza inyigisho nizo zije imbere ivyo rero twakoze nk'ivyo byo guhera kuri kradi tukaja kuri mouvement tukaja kuri FPI uno musi kuba twariteguye ngo tuje mu matora ivyo byose nivyo kuvuga rero yuko tugomba kuransa un chantier gigantesque nico nasiguye ntidushaka ko amatora hagarara ku bantu naka kubera amatora yejo umugambi wa politike sakantu tubega ngo habaye umuyaga ngo ambara umupira umugambi wa politike turiko turiyumvira uja kure mu myaka 100 ndiko ndifuza ko abantu bazoba ngaha mu 2060 batazobona ivyo twabonye ivyo rero nivyo bagushingira ku muntu yitwa Francis canke abagenzi turi kumwe batandukanye mumaze kubona oya bishingira ko abantu babitahura mu bintu nkunze gukora cyane nguma mbonana n'abantu bakiri bato basinyaka 20 jewe nk'ibisi imyaka 20 nta muntu w'imyaka 50 twashobora kuganira abantu muri imyaka heze umuntu amutelefone n'umunyapolitike akubwira ngo nta mwanya mfise ngo abajene ngo barondera iki abarondera gusa amatora hageze kugira abahinzoga babwire ngo genda mukorutu nanje umwanya wanje wose ndawuhereza abo bantu ingo tuganire dukarishanye ubwenge bw'umunyapolitike bukura mu bibazo yishura bakiri bato ingene bamubaza agashobora kubishura no gukarishanya kugira ngo rivyo tubitahure niki sinshobora kuvuga ndavye muri bimwe twami tuvuga ibaze nka bimwe mwavuga mbega vyoshikejo nkanyerera ngasitara kubikora bijya vyashikiye abandi ibi bintu tubyoca bihagarara nico gituma shaka ko dutahura ntibizokora umuntu umwe bita umuridere bitangwa iki bikenewe yuko hagize ibara bidahagarara mpunze kuvuga imbuto muri politike twe muri FPI dushaka gukora imbuto zituma ziguye mu ivu uko biba bidahagarara abantu rero muri politiki tudashoboye kurema imbuto tugashaka yuko ngo habe umushefu ngo abantu bose bubaha bunamira ngo yinjire byose bica bihagarara ibiki byose ntibikunda ngo adahaye byose bica ntibikunda nshaka kwigisha yuko politiki si umuntu si kibazo c'umuntu umwe ni kibazo c'isinzi ry'abantu hamwe n'ubudahari bose babigira kwa kundi nyene nifuza yuko ikibo coba cose abazoba tuzoba twaraganiriye babibandanya nk'ukumengo nta cabaye kumwe mpora mvuga ibara kwisi suko umuntu apfa ibara nuko umuntu adasiga imbuto ngo zibandanyeho twese tuzopfa abajanywe n'ugwa karago canka bagiwe nako kibabaje nuko atabutungane ngo barenganure nayo ubundi coba kibaye ibara ni gihe tutosiga imbuto je ndafise agahinda kubona kwa gasore yaragiye atambuto yasigaye ndafise agahinda harakwiremwo Francis mumaze igihe mwigisha mwavuze ko muri kumurigisha murakomunika vision muraganira n'abajeune murakora ibiganiro tous les samedis tous les weekends n'ibindi uno munsi après imyaka ingahe muri kumurigisha feedback imeze gute resultat bababwira iki abo ibyo mwigisha birumva abarundi barabitahura abari mu bisagara no mu mitumba jewe nibaza yuko kimwe mwavuga n'ivyo mu Burundi hariho ubwoba mugabo nk'akarorero nka jewe no tanga bumwe mu buhamya nimba no byita ubuhamya sinzi ko ari kirundi murambabarira